umviriza rero wa mugabo wenda kubwira uhera ino tariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi wewe na jewe ntidugikwiranye nibutse amabi wangiriye nibutse ingene wampohotera no kuvuga yuko jewe na wewe ntidukwiranye gushikana izisaha ufute mu mutwe kondo umugore wiwawe. Saudia ati ngwiki niwigira ngo sindamuzi wibuke ko yagufashije. Jewe naramaze gushika Arabia icyo nashaka nararose Imana yaranteye iteka ndashikayo nukuvuga yuko wewe ushaka wizanira uwundi mugore jewe abana banje nawe niwafata nabi kandi nakazi kawe twabavyaye twese nzohomba twese. Ikindi naco tayari ntazogira amafaranga asubira kukubaza ko wewe nta mafaranga yanje no guha ngo umuhe atari uko wowe jana mu kaboregwe. Tayari wenyene ni jewe nzomwironderera ndamuhereza amafaranga yiwiwe canke nawandondere turonderane ndamuhereza amafaranga yiwiwe. Wowe nta mafaranga azokwaka kuko ntaco wamuhaye kandi ntaco nawe yaguhaye. Isigura yuko gushikana no tariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi umfute mu mutwe burundu jewe yuko ntakiri umugore wawe. Yego ubu ni umurundi kazi ari Saudia. Bagenzi nkunda hari abantu batibuka hari abantu badashima. Wavyumvise neza ndagusubiye mu tayari amafaranga yiwe nzoyamuha jewe nyene ntagiye n'ikingo na kimwe azokwishuza kuko we nta mafaranga yiwanje no guha. Ntibibereye nibikwiranye nanje nawe futi ntuzosubire kunyiyumvira nanje ntuzosubira kuyumvira. Twe ngedeje ngaho onye ubabara utababara icyo nashaka nararose. Bye kandi uze wihangane. Singende binezera iya kubona kamwenyura nahuronka byinshi wihebesheje uwawe wamawumva hari icubuze. Wihebesheje uwawe wama wumva hari icubuze. Uze wihangane kuri iyi audio nakurungikiye. Ushaka uzoyereka abagenzi canke uyigumize ngo ivyo jibone ntibindaba ashaka kwisanzaza canke ureke. Twe ntuzusubire kunyiyumvira n'umunsi wa rimwe. Asha mu mutwe je ndagufuse burundu nawe ushaka nkuramwo burundu umfute ku buryo n'inimero yiwawe ushaka uyifute mbere guhereza isaha je yiwawe ndayibrotse ntuzosubira no kuntora. Sawa. Bagenzi nkunda hari abantu batibuka hari abantu badashima. Bagenzi nkunda hari abantu batibuka hari abantu badashima. Ibi ntibisigura yuko umugabo ari mwiza. Wanashaka ushobora gusanga umugabo ari mubi koko ariko hari n'igihe usanga ari mwiza. Ariko nama natanze impanuro. Uyu n'umurundi kazi ari muri Arabia Saudite yahaye audio umugabo amubwira ati kuva uyu munsi ntitugikwiranye unyibagire ntituzongera no kuvugana. Nagenda baciramwe umugabo ndagomba kumwumviriza neza yose. Hanyuma ndaje nabwira akantu gatoya cyane gose. Umviriza rero wa mugabo wenda kubwira uhera ino tariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi wewe na jewe ntidugikwiranye nibutse amabi wangiriye nibutse ingene wampohotera no kuvuga yuko jewe na wewe ntidukwiranye gushikana izisaha ufute mu mutwe kondo umugore wiwawe. Jewe naramaze gushika Arabia icyo nashaka nararose Imana yaranteye iteka ndashikayo nukuvuga yuko wewe ushaka wizanira uwundi mugore jewe abana banje nawe niwafata nabi kandi nakazi kawe twabavyaye twese nzohomba twese. Ikindi naco tayari ntazogira amafaranga asubira kukubaza ko wewe nta mafaranga yanje no guha ngo umuhe
atari uko woca uyajyana mu kaboregwe tayari wenyine ni jewe nzomwironderera ndamuhereza amafaranga yiwiwe canke n'abandondere turonderane ndamuhereza amafaranga yiwiwe wowe nta mafaranga azokwaka kuko ntaco wamuhaye kandi ntaco nawe yaguhaye isigura yuko gushikana ino tariki ya itariki 25 z'ukwezi kw'icumi umfute mu mutwe burundu jewe yuko ntakiri umugore wawe wavyumvise neza ndagusubiriye mu tayari amafaranga yiwe nzoyamuha jewe nyene ntagiye n'ikingo na kimwe azokwishuza kuko we nta mafaranga yiwanje noguha ntibibereye ntibikwiranye nanje nawe futi ntuzosubire kunyiyumvira nanje ntuzosubira kuyumvira pwe ngejeje ngaho onye ubabara utababara ico nashaka nararose bye kandi uze wihangane kuri iyi audio ndakurungikiye ushaka uzoyereka abagenzi canke uyigumize muzo jibone ntibindaba ushaka kwisanzaza canke ureke pwe ntuzusubire kunyiyumvira n'umunsi wa rimwe asha mu mutwe je ndagufuse burundu nawe ushaka nkuramwo burundu umfute ku buryo n'inimero yiwawe ushaka uyifute mbere guhereza isaha je yiwawe ndayibrotse ntuzosubira no kuntora sawa hariho abantu batibuka hariho abantu badashima mwabagabo mwe mufata abagore nabi murumva yuko iyo Imana imwibutse nawe aca guheba aho usanga yaramutwika amakofe akamukubita ingumu urumva avuga ati yaramuhohotera warampohotera none nanje Imana iranyibutse reka nce ndakwereka icyo ari cyo mbo sino mukomera amashingo agize vyiza mugabo je ngoma nikeburira abagabo kuko hari n'igihe usanga mu by'ukuri uyu mugore yari yaratuntuye akavuga ati ese Imana imunkuye impande ko Imana imunkuye impande nkagira Arabiya ngomba ce ndamwerekana ndishari ibi birabaho hariho abagabo bafata abagore nk'iyarara iyo Imana yibutse umugore nk'uyu ntiyongera kukwibuka mugabo rero n'abagore babikora naba nabivuze nabo nyine kubera akarengwe telefone yanjye ngo mbihenuke okay kubera akarengwe bakavuga ati Imana ikabibuka Imana ibibutse bagaca bibagira abo bagoranwe bakibagira bafashije gushika bageze ibiro ntibisigura yuko abagore bose ari babi canke abagabo bose ari babi mugabo akari mu mpene niko kari no mu ntama uyu wamuhaye ubutumwa ati futa kandi abivuze n'ubuseriyeze kweri ati ebana unyibagire urumva nimba ari umuntu yabafashije kugira ngo bagire muri Arabiya rero yamuhaye amafaranga avuze ati jewe ujya muntu nzomwihera amahera wewe ebana nta mafaranga nzoguha bagabo rero muze baragerageza gufata abagore banyu neza kuko murabona ko ibintu bihinduka iyo bihindutse nabakaronka inoti aca gutera akagere aha niko nikeburira abagabo boba badafata abagore neza mu gihe nk'iki ataco bafise kuko urabona ko Imana imwibutse waramutoteza nk'uko ariko arabivuga nawe aca kwereka ubworo bw'ikirenge ni nkebuzo mpaye abagabo batoteza abagore nk'uko nama ndayiha abagore baheba abagabo mugabo namasozerera ku butumwa bwiza cyane Nesingene binezera iyakubona kamwenyura Esingene binezera iyakubona kamwenyura naho uronka byinshi wihebesheje uwawe wama wumva hari icubuze naho uronka byinshi wihebesheje uwawe wama wumva hari icubuze naho uronka byinshi kano karirimbo nakabasangije kandi je simunda kuririmba nta nijwi mvise ryo kuririmba mugabo nakabasangije kuko karimwo ubutumwa burebure mw'imisi rero nzondafata utuntu nk'utu ndadushiraho akaririmbo kugira ngo mwibuke murakoze